Kubw'ivyo igiciro c'ibanze ku kiro c'ikawa yumye washed kizogurwa amafaranga ibihumbi 3,500 ku kiro. Abantu bose na cane cane abarimyi b'igisata c'ikawa ingene itunganywa ryo kugura ikawa yumye ritonoregwa mu bene gihugu ritegerezwa kugenda. Iryo kawa bakaba bagita mu kinofunofu cafe washed. Twisunze uko ikawa ryumye bita washed ryagiye riragurwa mu myaka iheze, muri iyi season y'umwaka w'ibihumbi 2004 ushira umwaka w'ibihumbi 2025, ikawa yumye bita washed izokwegeranywa hisunzwe ibi bikurikira. Ubwa mbere, abifuza kwegeranya umwimbu w'ikawa yumye bita washed bategerezwa gusaba uruhusha mu kigo odeka, bashiriwe ko umukono na musitanteri wa komine bazoguriramwo iyo kawa. Ibyo bizofasha kumenya neza umwimbu wegeranijwe uko ungana muri komine yose. Mwikete risaba uruhusha basabwa kwerekana ikoborero iyo kawa izojanamwo. Bugira kabiri, ikigo odeka kimaze kugira urutonde rw'abegeranya iyo kawa, abadandaza canke amakoperative babishoboye, abajejwe intwaro bazomenyesha ibibanza byo gushora no kuguriramwo iyo kawa. Umuguzi wese w'ikawa yumye washed ategerezwa gutanga icegeranyo c'ikawa yaguze buri kuwa gatanu w'indwi hatarenze igihe c'isaha 12 zo ku mugoroba. Ategerezwa kandi gutanga mu kigo odeka icegeranyo canditse canke iciye ku rubuga ngurukana bumenyi ariyo email y'ikigo odeka. Umuguzi wese w'ikawa yumye bita washed ategerezwa kuriha ikori muri komine ringana n'amafaranga 46 ku kiro imbere yuko ayijana mu mahinguriro ajejwe gukobora ikawa. Ivyo bikaba twisunze itegeko nimero 1/2 ryo kuwa 3 ntwarante 2016 rijanye n'ihinyanyugwa ry'amakori ya komine mu Burundi. Abegeranya ikawa washed bafise uruhusha bategerezwa kubahiriza igiciro cashinzwe gikurikira. Hisunzwe igiciro caguze ikawa ihishiye muri iyi season y'ibihumbi 2024 ishira season y'ibihumbi 2025, igiciro ikawa yumye yatonorewe imuhira bita cafe washed cashinzwe hisunzwe igiciro c'ikawa y'ibisogwa series B. Kubw'ivyo igiciro c'ibanze ku kiro c'ikawa yumye washed kizogurwa amafaranga ibihumbi 3,500 ku kiro. Ikigo odeka kizokurikiranira hafi uko ikawa yegeranijwe izoshikanwa mu mazu y'amakoborero, kandi izomenyesha ikiringo ico gikorwa kizorangirirako. Ikawa izofatwa inyuma y'ico kiringo kizotangwa izofatwa nk'iyigira inyuruzwa. Mukunguruza ikawa washed ijana mu mazu y'amakoborero bizogenda uku gukurikira: kujana ikawa yegeranijwe iva mu ntara ija mu ikoborero, mwene ikawa ategerezwa kuba afise uruhusha rwatanzwe n'abajeje intwaro mu ntara rwerekana n'inzira iyo kawa icishamwo gushika ku ikoborero.
mwene ikawa ategerezwa kuba afise urupapuro yahawe n'ikigo odeka rujanye no kunguruza iyo kawa ijanwa mu ikoborero. Ikawa izovanwa muri komine ijanwa mu ikoborero itegerezwa kuba ifise urupapuro ikigo odeka ruzizi kandi hariko igikumu c'abajejwe intwaro. Mu ntumbero yo kwirinda ubusuma bw'ikawa, kunguruza ikawa woshti inyuma y'isaha 12 zo kumugoroba birabujijwe. Bigiriwe i Bujumbura n'umuyobozi mukuru w'ikigo odeka. Murakoze.